mwaronse ibanga ryiza, ibanga ryo gukorera igihugu, ryo gukorera abenegihugu. Rero sinoba ndenza karimbi nongeye gusaba Imana ngo izobaje imbere, maze imirimo mugiyemwo izoirangure neza, igihugu naco kiharonkere akunguko. Nk'uko mubizi, amatora yarabaye, hanyuma abashinga amateka 123 akaba ari bo bazogira inama nshinga amateka kuva kino gihe. Abo barimwo abatowe kandi hakabamwo nabongewemwo. Turavye amadosiye yabo bashinga amateka bose, twasanze umushinga amateka Sinzinkayo Vena yavukiye Icimba, komine Gishubi, province Gitega, ariwe akuriye abandi mu myaka. Yavutse itariki 7 z'ukwezi kwa Ruhuma 1955. Uyo mushinga amateka rero niwe aza kurongora inama nk'uko bitegekanijwe mu ngingo y'175 y'ibwirizwa shingiro. Mu nkundire ndayibasomere. Mu nama yayo ya mbere, inama nshinga amateka irashinga ingingo zerekeye ingene iringaniza n'ingene irangura amabanga ijejwe, irashiraho abagize ibiro. Inama ya mbere y'inama nshinga amateka ikorana ku munsi wa mbere w'imirimo ukurikira umunsi ugira indwi inyuma y'isozera ry'ikiringo c'inama nshinga amateka yahora, kandi itorwa ryayo rimaze kwemezwa na sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro. Iyo nama irongorwa n'umushinga amateka arusha abandi imyaka y'amavuko. Ikintu duhejeje kubashikiriza yuko ari umushinga amateka Sinzinkayo Vena ariwe aza kurongora ino nama, tukaba tumusaba yuko yoshika imbere. Umushinga amateka Sinzinkayo Vena, twagira mudukundire tubifurize ibikorwa vyiza kandi tumushikirize n'urutonde rw'abashinga amateka bose batowe. Jewe nitwa Venasi Sinzinkayo, nkaba mvuka mu ntara ya Gitega muri komine Gishubi. Iteka rikomeye cyane kugira mbe uno munsi ndi imbere yanyu, ikintu ntari niteze na gatoyi mu buzima bwanje, mugabo kinezereye. Nkaba rero nashaka ndabasabe muri ibi bikorwa duhamagarirwa n'itegeko ry'umukuru w'igihugu kugira ngo dushireho ibintu bikuru tuzogenderako muri ibi bikorwa dutanguye, nuvuga tune tumara imanda y'imyaka 5. Nashaka ndabasabe rero ibi bikorwa tubishire ku muzirikanyi, tubikore twisunze ineza y'igihugu, tubikore twubahana, iba byakunda mbere dukundana,
nuko gukundana atawe kigira itegeko ko umuntu akunda uwo ashaka mugabo kubaha naryo ryo ni itegeko. Twubahane rero twisunga amategeko, hanyuma bigenze gutyo nta nkeka vyose bizotera imbere. Itegeko ry'umukuru w'igihugu rero ryaduhamagariye mu nama y'uno munsi ridusaba ko twiga itegeko tuzogenderako muri iyi myaka 5 dutanguye, ni ukuvuga règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Nico twicarira uno munsi, tumaze kugiheza tuzoheza rero tuje ku itegeko nako ku ngingo idusaba gushiraho biro ya Assemblée nationale, kuko nta mugwi nk'uyu wokora nk'uko twifuza gukora, nk'uko igihugu cifuza gukora udafise abawugendera imbere.